Vyari bikenewe kandi vyari ngombwa ko Yesu aducungura. Nico camuzanye mw'isi. Natwe twari tuzimiriye mu vyaha, eka twari mu buja butandukanye. Muri rusangi twari abaja ba Satani. Kandi yadukoresha uko agomba. Satani rero nta yindi ngero ahemba atari urupfu. Igihe haba inama mw'ijuru, Imana igomba kurondera uwomanuka gucungura umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu yaragorewe mw'isi. Umwana w'umuntu nta kazoza yari afise, eka yari mu magorwa atandukanye, nta ciza na kimwe umwana w'umuntu yariko arabonera mw'isi. Ibimazi vy'abayuda ntivyigeze bihimbara Imana, barabitanga ariko uko umwaka utashe icaha kikongera kikibukwa. Muri rusangi umwana w'umuntu yarajakaye, yari mu buja bw'abadayimoni, nta kintu na kimwe kizima canke se kiriko kiraja imbere umwana w'umuntu yabonekako. Ico gihe rero inama imaze kuba mw'ijuru, inama yarinze ihera ata muntu n'umwe abonetse mu bari mw'ijuru wo kuza gucungura umwana w'umuntu. Abamarayika barinumiye, abaserafi barinumiye, abakerubi barinumiye, abakuru 24 ntihabonekamwo n'umwe. Mbere na vya binyabugingo birerura Imana nta n'umwe yabonetse yoza gucungura umwana w'umuntu, bose birabira hirya. Aho rero niho Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yaca yinega, yakira ca gitabo cari mu kuboko kw'Imana, amena ibikimatanije, yemera kuza kuducungura. Ico gitabo carimwo ibizomubako vyose, harimwo usonza, harimwo kwankwa, harimwo gukengerwa n'abo waremye, harimwo kuvumwa amate, harimwo gukubitwa, harimwo kubambwa ku musaraba, mbere umusaraba w'ikivume. Ni ukuvuga umuntu yaba yemeye kubambwa ku musaraba, yaba yemeye gucika ikivume. Yesu yemeye gucika ikivume ku bwacu, ari twe twari dukwiye kuvumwa, mbere nitwe twari dukwiye no kubambwa, ariko Yesu Kristo yemera kutugira mu gishingo. Bene data, uwo mwana w'Imana nzima, uwo mwami akwiye gushimwa, amavi yose akwiye kumupfukamira, ndimi zose zikatura kariwe mwana w'Imana nzima, kugira ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Mbega ko yadukunze urukundo nk'urwo, urukundo rw'akaburarugero, aho umuntu yigura umukunzi wiwe. Mbega tweho twokora iki kugira ngo tumunezereze? Nta kindi Yesu yipfuza, akubwira ngo mwana wanje mpa umutima wawe. Niwamuha umutima wawe, ukemera ugaca bugufi nka kumwe Petero yaca bugufi amaze kumwihakana, Yesu nta kabuza arakubabarira. Muribuka ingene Petero Bibiri yitubwira ngo arenga irembo ararira. Kurya kurira kwa Petero cari ikimenyetso gikomeye co kwihana no guca bugufi no kwemera ko yamaze gukosha, ko yamaze gukora icaha co kwihakana uwatubambiwe. Nuko rero nawe ni waca bugufi ukemera ivyaha vyawe, ukemera kuri umutsindwa, ukemera ko wama uracumura, ukemera ivyaha vyose wakoze, Yesu nta kabuza arakubabarira, uronka amahoro atemba nk'uruzi, kuko nico nyamukuru camuzanye kandi nico